musitanteri kanoje iterambere komine. yego turabashimira ko yavuze twe turi umugwi wo mu bushikiranganji n'ubworozi n'ibindi ca leta tuje kubandanya umugambi wo kuraba ingene ishyirwa mu ngiro nshasha y'itunga ry'igisata c'ikawa yofata inzira nziza. Rero muri ivyo bikorwa bigomba gukorwa hakaba hariho amatonorero amwe amwe amasosiyete akoresha bigamwa nuko ayandi akoresha atagengwa n'ivyo ngira nshikirize kuvuga amatonorero amwe amwe akoresha n'amasosiyete yarasanzwe ayakoresha ayakotesheje kuvuga leta yari yabahaye bakariha amafaranga buri mwaka. Rero leta muntu mbere gushira mu ngiro umugambi mushasha igiye gusubira kuri ayo matonorero yayo kugira ngo iyashinga urwego rwayo ishobore gukurikirana neza igisata c'ikawa nayo nyine irimwo kugira irya myitwariko y'abene igihugu tuzi ko atari mike yabagiye bashikiriza leta nayo ishobore gushiramwo intumbero ukuboko kwayo bigende neza. Rero ni intumbero twese ngaha mu ntara c'Ibitoke ni migwi ine iri ku rubuga abandi bari mu zindi ntara. Twebwe rero je bagitaminge ko Emmanuel abandi muyobozi mu rwego deka nkuko yababwiye ni urwego rugiye gukora musata cika ku izina rya leta y'u Burundi kuvuga ni urwego 100% rwa leta rutandukanye cyane n'urwego najya amasogestari kuko yaramashira hamwe leta ise nk'umutari nabikwiriye twabafita nk'umutari rimwe rimwe vyagora ko bamenya ibintu bitunganije ko wasanga kumbure abo iyo mice ibiri idahura kenshi ngo yaga ibijanye n'ikibazo c'ikawa. Imyitwarariko tuzi ihari harimo imyitwarariko urwego rushasha nivyo ruzokora mugabo rwari bisanzwe rufise abakozi bakora ivy'ubuhinga bisigura yuko ruzokenera abakozi bakora ivyo vy'ubuhinga bwo guhingura ikawa. Hariho n'abandi ariko harabwa rwo rufise kuko ni arufike yahindutse harakoze dusanganywe tuzokongera ko abandi. Hari ikibazo rero c'abakozi basanzwe bakora ku matonorero abo bita abafise amakontra abo rero ntibari bafitaniye amakontra y'akazi na leta abo bari bafitaniye amasezerano y'akazi n'umukoresha wabo Sogestari. Bisigure ko urwego rwa leta ruje nagwo ruzokenera abakozi barwo muga muntu mbere kugira ngo ibintu bigende neza byose ubwo rwego tutegekanya ko bajya abakozi barabahakora bakora ku munsi twobagumana bakagumana akazi kw'izina rya leta. Hanyuma ibibazo bafitanye n'umukoresha yo wa kera tukabiyaga turi kumwe kuko tutari kumwe ntitwobimenya mugabo dutondana ku kivi ku munsi turabimenya kuko dufise n'intumbero ndetse n'indinganizo yo kubishuriza ku mukoresha wabo. Vyogorana rero kwishuriza umuntu mutari kumwe cyangwa umuntu utabona kandi ikindi amasosiyete ntazosubira gukora. Vyumvikana ko twebwe tuje nk'aba intermediaire abantu baje gufasha wamwe n'igihugu atatunganirizwa na wa muntu atagishoboye gukora. Rero tukavuga tuti ntihagire wogira umutima uhagaze cyane ko Sogestari igiye ibara ntiriguye borema abene igihugu borema kuko leta yaravyiyumviriye itivyo byose aba bantu berona ko hari ico batatunganije hariya hasi none umutima wo tutajaye kuko nundi urwego rwa leta rutaje na nyamana ntibazo nko bishutse bizoherera iyo bitwara imanza zidahera bagwe ku nzira bati oya reka urwego rwa leta rugende rukore hama rubafashe. Izo bari leta iri muri komine Mugina iyo leta rero ni wewe ikoze uramatari n'umukuru w'umutumba niho rero ivyugariye ni chef de poste ni gipolisi ni gisirikare muri make n'umuntu wese afise ico ajejwe muri leta guca shirakore kwa bene igihugu ko leta nawe nyine barimwo. Rero tukibaza tuti iyo batuje gukora twifuza ko mukidufasha bagitahura twese ko byabagoye gutahura ubuherutse kandi ndabumva umugazi uvuga tuti ngira ngo kumbe ntibaronse ubutumwa butomoye neza nyine ntibigiye gutunganywa kugira ngo ntibigende neza. Rero twebwe ico twifuza nuko ku munsi w'ejo twavuganye na Sogestari mu mirwazo duha abafundi tuzanana
baze twavuganye ana mubushikiranganje bari nka cya leta bari ngaha tuba twifuza rero yuko mu ikomine tugiye gukoreramo abajeje intwaro ku nzego zose zishoboka twaba turi kumwe kugira ngo dusuye twe kwigiterwa cikawe no munsi leta yafashe mu ntoki rero si mushikiranganje wenyine ubworozi si umukuru w'igihugu ni umuntu wese afite abazwa muri leta agomba guhagarika igiterwa cikawa agomba gufata ingingo zose zisho kugira ngo ikawa igwiriye igira akanovera itonogwe ku gihe kandi ishogwe ata fraude ibayemo. Ivyo rero no kugira tugire unani twese ndakivuze kubera iki kubera twagiye tubona mu minsi heza aho abantu bavuga bati ikawa turateba kuyakira bagateba kuyakira kugura amatonorero imvo z'abari nyinshi yarakubwira ati sindaronka uburyo hari ntiwamuhata kuko ntagwa wamuhaye yaravuga ati naburonse mugabo nabuza abakozi mugabo ugasanga na mayeri kugira ngo bayitonorerere muhira izibe fraude rero twagomba kugira ntituje muri uwo mutego abantu ntibave twebwe dusamara amatoni ntiyuguru ngo hari ibibazo dusange abariko baravuza induru nyinshi nabashaka ko ikabutonorerwa muhira baronke fraude bayicomokane atawayikontoreye ni naco gituma bavuze bati kwakwanya nyakwa muyobozi mukuru ahanfise ubutumwa bw'umushikiranganje kwakwanya mu mwanya muto amatonero yose yugurugwe ikawa n'igihugu yakigwe dushobore kubona ikawa n'igihugu batekanye abafise ibibazo navyo ugenda uvyakire nk'userukira leta abene igihugu tubishurize utuntu twabo mugabo turi ku kivi nabo nyine bari ku kivi naho rero tubavuze tuti ubutumwa turiko buca mu ntara zose kandi nka hose bavuze bati twebwe nta ngore tazi ko amaso saraduheraniye mugabo igikomeye nuko tubona leta yaje kubana natwe aha mu gisata cikawa hariya kwitonorero ibibazo twari dufitaniye n'abana bati kubana tubiganira kugira ngo badufashe gutora inyishu nubwo butumwa rero murumva ko ariko gwaciza kuri twese twifuza rero ko nimwabidukundira umwanya ukabakundira nyakwa mustanteri bimushobokeye bidashobotse yarafise ivyaba nko kuyabikoze kweza tukaza gukora cekorwa ngaha muri komine Mugina twahereye ahandi kugira ngo ndabe ko mu ndwiza ikawa yo muriko yo kwitonero ryo kuri mu Imugina ishobora kwakirwa nuko murakoze udeka ko ushikirije ujijambo giza gose jambo yumvikana nta nama twagiyemo kumbure muri komine mugabo twaravyumvise kuri televiziyo yuko leta igomba gusubirana cyangwa shika mu binwe gikuye mahora kujyana ibyikawa mu gihugu cy'u Burundi kandi mu minsi heza haraje abatekinisi babiri basize kuri terene kuri izine barambye byari byo muri make hama ndababwira ati igikorwa ni cyiza cyane rwose ndarabwa n'amakemo ajya bakema mashikirije ikora bene gihugu bajya abakozi bato by'ukuri bataronse agashahara kabo aro kandi nko kumushikirije n'ikibazo cyiza turi kumwe na mwebwe twese tuzofasha kugira ngo babitahure hama izina yugurugwe kugira ngo bene gihugu bashobore gushobora ikawa ryabo atankomazi nimwe none rero nuko mabishikirije nikorwa cy'igihugu turi ngaha dusubira leta mu komine tuziza gukora kuneza igihugu kugira ngo byukuri kitamo cikawa igitire kije imbere igisubira inyuma tuzofashanya rero mu bishoboka byose kugira ngo intumbero ya leta yo gusubirana ukurikirana igitego cikawa mu gihugu ishike kwihaniro nyamukuru ne rero turabakiye muri komine ya Mugina umutekano bifashe neza cyane komine yose itonero 2 mazona 5 nyabagendwa nta na hamwe nuvuga arashikwa umutekano ufashe neza kandi igikorwa mu bitondo mustanteri yakimbwiye ko yafatiwe n'andi mabanga aravuga ati uze kuba hafi hari abashitsi baza kuva mu bushikanganje bw'uburimyi duhikije n'ubworozi aba baza ku weyambira ko ibijanye na remise reprise y'abahora
baraba izine ya Mugina Nyeshenza n'abaserukira ubushikiranganji ubumenyi n'ubworozi bw'ibidukikije ngo tube hafi kugira ngo ubakire mukorane kugira ngo wumve n'ingene ibintu bimeze kugira ngo mukurikirane ibintu mwatahuye none turabishimye cyane turabikengurutse nkuko conseiller économique abishikirije bivuga yuko igikorwa ni kuba ingirakamaro nkagira nti ko kibaye cacu ni kiwacu tuzofasha twese guhera ku mukuru w'umutumba guhera ku mushebude zone umunyumba 10 umunyecumi dufasha kugira ngo ducungere umwimbu w'ikawa by'ukuri ntuhave uca ku ruhande aho twageze mu myaka yahera nabo usanga iyi commune yegera ubibi mugabo tuza yuko ingeso kunyuruza umwimbu kubera impanuro zitangwa n'abategetsi batandukanye barabihevye mugabo ntaho kujara tuba dufasha kugira ngo ikawa by'ukuri isona kanovera nka kera inidogo yahora ihari byanye n'ibice n'ibindi byo niyo leta yamaze kubitunganya atwa byumvise ku televiziyo biza yuko byose byo fata inzira nziza niro mizero kize iba mu ntara zimwe hari abadusavye bajya bari basaba bajya abajurnali nyene baheraniwe wanago bajya baheraniwe bati turazi yuko leta itazoduheba teka turakora ibikorwa byiswe tumenyere turategura mu kurindira ko muzoza byo gushikiriza byanyu kugira ngo nibabashikiriza muze cyo banga kutwakirira umwimbu byumvikana ko bo baravye umwimbu wabo bati nivyo turaheraniwe ngaha mugabo ntitwogira guheranirwa ngo duhombe n'umwimbu bati reka turategura ibikorwa nimwashika tuzoba raporo bimaze gukorwa mufatire ko vyera bikorwa kera turaba ingene duheza tugatunganya neza nibaza ko ejo dejero mizero please twebwe kubitwega muri odeka tuzosiga duhize ku kivi abantu basigara ko ibikorwa vya mbere biya byo gutema kugira byose aha bafise abatwara amatonorero bari basanze bayajeri baratubwiriye vya nkenegwa utwe tuti tuvuyeho zose tuti wewe koriki mu ndwiza utuzane raporo amafaranga naya niace twifuza ko bajya abajurnaliye baheraniwe aribo twoca duhakaze kugira ngo ubwa mbere tubaramire hanyuma tubandanye twiga ibibazo byabo tubafasha kubitora bari ku kivi tubasaba rero ko baba abona kwita abafasha aborosha iki gikorwa birinde wahava baja mu matwi kuko burya inyungu si zimwe icyo bita inyungu mu mugwi abantu 10 ihaje inyungu si zimwe hari udafise igipimo c'ikawa muga yakoze haje uwo rero nta itonere tokugurwa ntaca homba uwakoze haje afise igipimo c'ikawa hatuguruwe ikawa ziwe zirapfa hari nundi avuga ati kije nakivuze bati ikawa zitokwakirwa neza bakabara zishyira muhira nzozigura cenzo zijana hahandi abo bose rero tuko turatoreye tugomba kubiga neza tukaraba mbega ujya muntu adashaka gutera ko itonero ryugurugwa ku mugambi wa leta nta kinyegeje inyuma ubwo ntagomba kuzoyigura rumwe kuzonyanya sabende gihugu tutireka rero difashanye abene gitwabwire yuko leta ije kuneza yabo bamwe basaba bataka bati nyabuna leta muraraba muze mudufasha ari kwitugoye rero ko leta ije nibaza ko bye bavyiza dufadikanije kugira umugambi ushitse mu ngiro mubikunze rero twohatembera gace yapitororero kugira ngo turabe ingene vyifashe hama kugira ejo zeje kuyivi tubona neza intumbero.
urwego rw'ubuhinga bwo gutuma igisagara c'ikawa bitwa Odeka yuko ruritegurira kwegeranya ikawa y'abenegihugu ku matonorero yarasanzwe akoreshwa n'amashirahamwe yitwa Sogestar. Rero tukaba twagombye gushika mu ntara zimwe twagendeye intara ya Cibitoke mu migwi itandukanye kandi yari mu zindi ntara kugira ngo dufashanye integuro nyezina yo kwakira umwimbu w'abenegihugu, na cyane cyane ko nko mu ntara zishushe uno munsi ikawa iriko irashiriza gusha. Dusaba rero ko abantu bose begwa n'ico gikorwa cyo gutunganya isizeni yo guhindura umwimbu w'ikawa ndetse n'ibikurikira kuba baritunganya muri za nkenerwa byose, hanyuma bakaheza bakisunga imbere ya leta nshasha yo gutunganya guca igiterwa c'ikawa, aho leta nayo izo bifisemo uruhara rudasanzwe kugira ngo igiterwa c'ikawa gisubire guhabwa akanovera gusumba uko vyahora. Nivyo ibibazo ntibibuze mugabo ibibazo bigenda bitorerwa inyishu na leta, kuko leta iriho kubwa abarundi bose, iriho kugira ngo abenegihugu bose batunganirizwe. Tugasaba rero ko uwo ari we wese yofasha atantamamye n'imwe kugira ngo intunganyo nshasha ishobore kubandanya ishigirwa na bose, tunakeneye ko abenegihugu muri rusangi tumaze kuvugana bose bakenguruka intumbero ndetse n'abajeje intwaro. Bikaba ari ivyishimo kuri leta y'u Burundi ko yafashe ingendo itarimenyerewe, kuko ubwa mbere leta mu gisata c'ikawa risanzwe idafisemwo igikorwa kiboneka. Nitwa Habyarimana Jean Bosco, aba ndi chef wa izine y'Imugina nkaha mubona. Rero twe twarumvise yuko leta igiye gufata iki giterwa c'ikawa ikaba ari igikurikirana. Rero turabishima kuko twebwe twara turi mu dukurikiranwa na Sogestar mu migwa. Rero twebwe tuvuga tuti Sogestar mu migwa babonye yuko yosubirirwa n'iyindi societe ya leta, twebwe kubw'abakozi turabishima, ariko twe tugasaba yuko boza badutunganiriza.